abakunzi ba B Info Plus famille B Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 no munsi je kuri micro kugira ngo tubabwirana cyane kuri situation ziri muri Uvira tutibagiye no mu gisagara cyagoma cyangwa mu micungararo yaho uno munsi twashoka kubategura ico yigano kuko hari abantu benshi bagumye badusaba ingene situation zifasha ariko turaje tubabwire mwakino higaniro mu buryo bwiramvuye murabizi rero simba ndumwe bandi kumwe n'umusesango kugira ngo adufashe tubashe gutahura ivyinshi bigiye bitandukanye na cyane ku mapwe ari mu ntangamarara tuba twababwiye ariko mbere ko ndamuikaze na karibi mu nkundire manze shimire cyane wese udukurikirana aho herereye hose arabari mu Burundi muri Afrique du Sud muri Europe Canada ni henshi cyane ndazi yuko umwe wese yiyumva ahari mu mpande zine zisi rero simba ndumwe mba ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo atubwire vyinshi rero ntabarandiriye gato reka ndamuramutse no ngenda muhakaze na karibo mwakino gane bwana musesanguzi reka ndakuramutse inyuma y'umwanya munini ariko turabonana muri studio. Amahoro cyane bwana journaliste reka nanje ndakuramutse ego kandi ndagushimye no kuba umpaye ikaze muri kino kiganiro cyane gose nce ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose kandi nabo ndabaha ikaze kuko katumaze igihe kitari gito tutabayagira turi kumwe muri studio nk'uko tumba tubikora ego yes nkuko nabivuze bwana musesanguzi hari amakuru menshi ariko aravugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye aha mu gisagara ca Uvira tutibagiye no muri Goma twashaka rero duce hamwe kugira ngo utubwire situation zaho uko zifashe. Urakoze cyane bwana journaliste reka dutangurire gato muri Goma tuze kuhereza muri Uvira cyane gose duhere muri Nord Kivu. Yes dem Nord Kivu ego mu bisanzwe ibintu biri kubera muri Goma anovuga ko ari akayobera bahinga sinzi ko ibuka bwana journaliste mu gitabo kiranda c'Imana ico bita Bibiliya ego igihe Yesu yari ko yerekeza mu gisagara ca Yerusalemu Yerusalemu abantu baramushengereye ego yinje muri Yerusalemu ariko nyana y'indogoba nibaza ko ico gisomo kibona ego abantu bamusasira ibi kyagiye basasa nibibobo ajya amababi y'intuzenya ibisandasanda voilà barabisasati kaze karibu bamuryohererewe mugabo bya Pasika yes ego mugabo ntibari bazi we icare mu mutima wiwe ego sivyo bajya bamushengereye bwana journaliste ego bajya bamwakira nikaze bajya bamwakiranye ugweze niki baririmba nibo bagarutse kumugambanira nibo baherutse bamubamvye. Yes ego so ibi rero ni gihushane c'ibintu biriko biraba muri Goma. Urabona bwana journaliste uyu muhari M23 winjira muri Goma ego abe ni gihugu barabakiriye cyane n'ugweze bishimye kubera yuko uyu muhari M23 wari waremye novuga ivyiyumviro bitari byo mu mitwe y'abakongomane kuko bereka abakongomane yuko leta ya Kongo iriko irabasahura kwa leta irongo na Tshisekedi yuko iriko irabasahura yuko iriko irabiba yuko novuga iriko iranasa n'ubutunzi bw'igihugu ibutwara no kuvuga abarongozi babwiye appropriako ego rero igihe babonye M23 ishitse bavuze bati ahwi mutabaza araje twaronse noneho abaje kudukurako iyi ntwaro y'igikenye iyi ntwaro y'agahotoro mugabo mu by'ukuri abakongomani ubwabo bari mu gisagara ca Goma ntibabona bijya M23 babwira batanguye kubibona aho M23 itanguye kubibabwirira burya muri ko muri bwuko bavuga ati kumbe nivyo ego mugabo ntavyo babona imbere y'igihe so niyo mpamvu rero binjira muri Goma
no mu bindi bisagara bitandukanye barabakomera amashi bakabaririmbira, hari naho twabona babasasira ibikwembe. Ego. Mugabo batazi yuko bagenzwa na tubiri. Uyu munsi rero bona journaliste, uyu muhari M23 uramaze amezi novuga shakurane nimbaterenga gato uri mu gisagara ca Goma. Ego. Ibintu uriko urakorera abene gihugu bari mu gisagara ca Goma ni bimwe navuga karagahomera bunwa ku buryo ubu abanyegoma bifuza ingene bosubira kuyoborwa na President Felix Tshisekedi atavyo bariko barabona. Ego. Abari mu gisagara ca Goma uyu munsi babayeho ubuzima novuga buciriritse cyane busumbwa mbere n'ubuzima umuja arimwo. Iyo mvuze umuja mumve umugurano. Nukuvuga umugurano abayeho neza gusumba umwene gihugu ari mu gisagara ca Goma kuri uyu mwanya. Bivuze ngo umwene gihugu ari mu gisagara ca Goma nta butunzi arekuriye kuba afise. Si vyiwe ivyo afise. Si vyiwe. Mu yandi majambo bagomba ko kino gisagara abakirimwo baba abaja babari mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkoreshe imvugo ngira ngo n'abantu bitahura. Bagomba ko iki gisagara ca Goma arico baza kubakisha igihugu cy'u Rwanda. Donc Goma ibe umurima, ababosi bawo bibere mu Rwanda, no kuvuga baze barasarura muri Goma batana mu Rwanda. Ibirosi muri Goma gusa bimaze kuboneka cyane gusumba muri Goma. Mugabo mu bisagara byose barimwo ubu nibwo buzima barimwo, niko bimeze. Mu mazi iminsi mubona byabonekanye cyane kuva ku munsi wa gatandatu aho bagenda batora abene gihugu ku murango izuba riva, bakabakura mu mazu yabo, abandi bakabafatira mu mabarabara, hama bakabajana bakabicaza muri stade, bakabashira imice itandukanye. Ukumva ngo bajya ngo naba wazarendo, bajya ngo naba FRDC, bajya ngo naba FDLR, ngo bajya abandi nibisuma. Bwana journaliste tutabeshana, umu FRDC wotora mu gisagara uko nyene uko ukamukiza muri stade yo baruwahe sinibaza. Umu wazarendo wotora uko nyene uko ukamukiza muri stade yo baruwahe. Ibi ni ibintu bariko bashaka kwerekana yuko leta ya Kongo President Tshisekedi ataneze namba afite abene gihugu, kuko bajya abantu bicaje hajya muri stade babagirije yuko batumwe kugira ngo baze kudestabiliza igisagara ca Goma. Nivyo bagirijwe kubera yuko atakanya bashobora kuronka ko kwisigura amakungu avyemera uko, kuko bajya nta mwanya bahabwa ngo bisigura bavuga ati amaje bambeshe byagenze kunuku nuku. Ramakungu yakira ivyo aba yumvise cyane gose. Bivuze ngo abene gihugu muri Goma bararushe kandi bararushe. Mugabo n'igitangaje none amashira hamwe ajejwe agateka kazina muntu ari hehe? Umengo muri Goma ntakorera, ariko arakora iki? Iyo bataye muri Goma none nta mbuga ngurukana bumenyi babona. Abakongomani barako bagira ama alerte ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, mugabo umenga nta bariko barabumva. Rero journaliste ibi ni ibintu novuga ko abantu ba mbere abagomba gufata iya mbere kugira ngo iyi situation ihagarare n'abakongomani nyene ubwabo, kuko nibo bafashe iya mbere kugira ngo baje muri iyi situation. Burya iyo bano bakongomani badahereza umwanya M23 iyi situation barimwo ntayo baba barimwo. Bumvise nukuvuga bumvirije amohe, bishinze amohe, hama bisanga muri iyi situation. Nkunze kwivuga mu biganiro byacu burya akarimi kakuresha
siko kakurongora yego nkunda kubivuga kabisa rero aba ba M23 bazinya akarimi gasosa ku bene gihugu bo muri Goma na cane na Bukavu n'ahandi hatandukanye ego bamaze kubona karambaraye cyane gose bamaze kubona yuko bikwegeye ikara mu gashambara kandi nta voie de sortie nimwe kuri uyu mwanya babona nta nimwe kubera kuvugize ngo araciye akenge nimba atishwe abandi bari mu busho ego abaguze atunga bari muri bino bisagara amatungo yabo yose yaramaze gufatwa burya rero murantunga ego hari ikindi kintu ngiye kwerekana kiriko kirabira muri bino bisagara abantu benshi badatahura bona journaliste uyu muhari M23 uriko urakora ibintu bita ubwicanyi bweranda no kuvuga crime parfait yes bafashe ubwicanyi barabubatiza iki ni kintu abantu bateko baratahura uti babubatije gute buno bwicanyi canke n'ubwicanyi bweranda gute bariko barakora urabona igihe aba M23 binjiye muri bino bisagara novuga abene gihugu b'umutima barahunze cyane gose kuko barabonye yuko binjiranywe baratayizaho barahunga bamwe baja mu bisagara bitandukanye urabahungiye mu Rwanda urabaje hano mu Burundi urabagiye mu Buganda mugabo abo mutima ugumye n'abamaze kumungwa n'inyigisho za M23 bagumye muri Goma ego sawa aba rero bagumye muri Goma babandi babasasira ibitenge yes nibo benshi bien sûr hariho abari bazi ngo ko M23 yinjiye ego turatoboje nkaba narabuze igiti kuri Felix Tshisekedi ego haro ndatomboje reka jewe ndabiyegereze ntibazobura n'ubushefu de quartier bampereza etwara nabibonye hari abamama baza baje kubakira voilà ama video yaratrending voilà ibiro bona journaliste ngomba ndakwereka uburyo rero M23 iriko irakora ubwicanyi bweranda ego canke yabatije ubwicanyi kabugira ubweranda kuva samedi windwi iheze M23 yatanguye kwegeranya abantu abagabo abasore n'inkumi zifise inguvu ibi byaravuzwe n'ubu biracavugwa kandi n'ubu biracakogwa aba rero yegeranije bona journaliste amakuru mfise atanumwe yoze no kuyavuguruza nuko bamaze gutwagwa mu gisirikare bari mu formation militaire sivyo aba rero bagiye muri formation militaire ntabwo ari gisiti bagiyemwo umve ngo ni gisirikare si ni gipolisi no ni gisirikare abanyene bari muri Goma nibo bagomba guca baja ku mafront bagiye kuri front bazogwana na bande bazogwana na bene wabo très bien abawazarene bagomba bagwana na bene wabo bamaze imisi bazi umwokera w'urusasi yes bagwana na bene wabo basanzwe bafise formation militaire igiziki nukuvuga bari avance kuri bano bashasha bari ko bari experience ndende nukuvuga ba rero aba M23 yararavye ingene yo bica ibona yo kwagirizwa ihonyabwoko cyane gose ibona yo kwagirizwa mvuge amabi menshi atandukanye ubwizibwa na bwinshi bitandukanye iki hitamo kubica muri zino nzira nukuvuga igomba igwanisha bavukana kubavukana bamarane ubwa wazarendo ibice bitwe yuko barinjiye igisirikare hama baguye ku rugamba kandi wazarendo izobayisha biwabo izobayishe bene wabo batoye ba petit frère nukuvuga umuntu atazobarekera biraba neza aba bari kurafatwa muri Goma bazoba bishwe na wazarendo ntibazoba bishwe na M23 mugabo mu vyukuri bazoba bishwe na M23 kuko yafasha abasivile ku nguvu ibatwaye pardon ibatwaye mu gisirikare ku nguvu atavyo bashaka kugira ngo baje kwicwa na bene wabo iyo ni tekinike ubu rero ibi nibyo nise ubwicanyi bweranda M23 iriko irakorera abene gihugu bo muri bino bisagara
bitandukanye bamaze kwigarurira cyane cyane Goma na Bukavu. Aha rero bona journaliste ndazi ko tumaze iminsi tubisemerera n'abakongomani benshi bandi bamaze iminsi babivuga umwene gihugu afise umutwe ukora afise ubwenge n'inguvu abonye yuko ibisagara byabo byamaze gufatwa n'abaroberi yakagomba guca ava muri bino bisagara. Yes, kuguma muri bino bisagara nukwemera gukorana nabo. Niko bimeze kuko iyo leta ifise ahantu ndiko ndavuga hano muri Kongo iyo ingabo za FARDC zifise ibice runaka ziko zirakontrola abene gihugu muri bijya bice bategereza gukorana na FARDC. Niko bimeze cyane gose bwana musanguze naguciriyemwo twavuze vyinshi muri Goma reka rero dukunde dusimbire muri Uvira. Yes, reka gato ngira ga conclusion kuri kino kintu. Nashatse kuvuga iki bwana journalist kubona M23 iriko irakoresha bano bene gihugu ivyo yigombeye je novuga ko babifitiye n'uburenganzira gute kuko na bene gihugu babahaye ubwo burenganzira abahagumye. Yes, abatahagumye bavuze bati twebwe ntitwemeye gukorana na mwebwe. Turahunze turabahunze mugabo ababemeye kuguma ngaha bisigura ko bemeye gukorana na M23 nibatega umutwe rero bikorere bimoshe. Niko bimeze nibatega umutwe ivyo byose biriko biraza kuko babifisemwo uruhara. Niyo mpamvu ngomba gusaba umwene gihugu wese ari muri Goma n'uri muri Bukavu nibakora ibishoboka biyambure uyu mutwe w'inyeshamba za M23 cyane gose. Erega abaroberi turazi ingene bakora. Bivuze ngo umwene gihugu wese yemeye kuguma muri Goma Bukavu na burya buce bwose basanzwe bakontrola uwo yaremeye gukorana nabo. Mbe novuga ngo ntibitega ubutungane kuri iyi ntwaro y'abaroberi kuko nyine umuroberi akora nk'umuroberi. Aha rero akamonotera abene gihugu bari muri ivyo bisagara nuko ahubwo bokora ibishoboka bakiyambura. Nimbe bavamwo nimbe babigenza gute biyambure nukuvuga uku gukorana n'uyu muhari w'abaroberi kuko iyo udakoranye na leta ukorana n'abaroberi nuko bigenda. Bivuze ngo nkamwe na leta yogira inguvu zo kuza kwirukana zino nyeshamba ziri muri bino bisagara ntiyazobura bene gihugu bahagirira ikibazo cyane gose ntibazobura. Niyo mpamvu rero wowe nimba ubona M23 ikubaniye neza muri ivyo bice murimwo ntusiye bwose ejo birahiye niuce ngusiye bwose kumbure ejo bashobora gukugwa muri ivyo bice kandi nta nkeka ibi vyarabaye ibetangabo byinshi. Namamvuga ko amateka yisubiriza. Namamvuga ko amateka yisubiriza. Ibi vyarabaye ibihe byinshi cyane bitandukanye aho M23 yafata ubuce butandukanye bakaja ngo bagiye mu biganiro ugasanga basubiye inyuma. Iyo basubiye inyuma rero wewe wagiye gukorana nabo utahira zabera zirayoye. Yes, ku M23 n'abaroberi barakugwa muri ivyo bice. Kumbure hari amafavera abaroberi bahabwa. None wowe wakoranye nabo wacitse umuroberi ko bagukoresheje kugira ngo bashe ku nyungu zabo. Nibaza yuko bwana journaliste imyaka tugezemwo abantu bari bakwiye kuguruka. Bwana musesanguzi ahubwo nkundi yatwanze dusimbiye neza na neza muri Uvira ubone ko ikiganiro cyabaye kirekire abantu bacu nabwo bakunda ibiganiro birebire urabizi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste buryo ndiko ndavuga kuri Goma umva wo havuga numvumenga nuguma mvuga kuko abene gihugu ba bwana journaliste yego barababaye nivyo kandi natwe baratubabaza bene uba ko batubabaza double kuko ndibuka ko twarasemerera M23 igishaka gufata bya bisagara twarasemera tugakoma induru mugabo raba kandi tugarutse no gukoma induru kubera babandi nyine babaha ikaze muri bijya bisagara. So reka ntaco reka dukebereze ngaha twinjire muri Uvira. Bwana journaliste hariko haravugwa amajambo menshi kubw'igisagara ca Uvira.
mbere nuvuga ko Uvira ni nagasagara gato ufatiye kuri za Goma na za Bukavu n'ibindi bisagara bitandukanye byahariya mugabo kino gisagara ca Uvira kiriko kiravugisha abantu cyane gose cyane niyo deba ndamaze kuvuga ibintu byinshi kuri Uvira mugabo ngomba mvuge kino kintu bwana journaliste n'amajambo nibaza ko ari make mugabo aremereye cyane kugeza uyu mwanya M23 na RDF baramaze kubona ko badashobora gufata igisagara ca Uvira ku nzira y'umuheto ibi ntibikunda ego ati gute rero ibi ntibikunda ndabisubiyemwo ntibikunda mbogo wa wundi ngo ngije equipe ni yatsindiye inaka ngo baduce bancu umutwe bimbwica impeka jewe si ibyo ngiye kuvuga mugabo ivyemezo ni byinshi none abivuga nka bukarinda bugoroba ngitanga ivyemezo vyuko M23 nayo nyene ubwaye maze kubona yuko bidakunda kifata igisagara ca Uvira ku nzira y'umuheto ibi ntibishoboka kabisa ego so ibi rero bwana journaliste ntabwo bivuze yuko gufata igisagara ca Uvira babihevye oya biguma muri plan za niyo point stratégique bafise ishobora kubaha kubandanya bafata n'ibindi bice ego mugabo Uvira batarayifata ni kibazo gikomeye kuri bo icari ntambamye reka dusunyuma gato ndakwereke igihe ingabo z'Ubuganda n'Abakenya mbere n'Abasudani n'Abasomali binjira muri Kongo ibitwara byeretse badukurikirana twaratanze n'amafoto bari mu gisagara ca Goma cyane gose kandi target bajya bari bafise rero kuza Uvira directement igihe baziye muri Katogota Kamanyora niho baheze Kamanyora yes bivuze ko baje noneho gukura Uvira n'ibitwara bivuze n'amafoto arahari bari ku majipe muri za Kamanyora ibi birahari ego mugabo bagwanye iminsi ibiri gusa vendredi samedi niyo ntambara bakoze turasubira kubura urumva dimanche barakubiswe ego dimanche so bagavye ibitero n'abawazendo batatse na lendi abawazendo barabataka ego abarundi imbere banabafasha no guturira imodoka zabo ambiscade cyane gose nitwasuye kumva ahantu bano basirikare bariko baravugwa sinzi ko kurahumva namwe bwana musisanguzi tugerageje kuraba akagasagara wavuze kari gato cyane muga mu buryo bariko barakarondiyamo n'uburyo budasanzwe mbega wewe nk'umusisanguzi ni ikihe kintu ubona yuko bashaka akagasagara kandi ubona heba bakasubira gufata ibindi bice yes hinge gato ico kibazo ndakikwishura mu kanya nari nkiri mukwereka abantu yuko ntibikunda yuko Uvira bayifata ku nzira y'umuheto ntibikunda baramaze kunanirwa raba hejuru muri mu Minembwe Fiza muri za Fizi byaranse ko bamanuka byaranse muri hari ahantu baruka gupfira ku bwinshi abatwigwaneho muri Nyangezi yes muri Nyangezi warabanye ingene byagenze barapondaponze ahubwo hari ikintu abawazarendo bigiye kuba FDN biciza cyo kugwana intambara mu ibanga cyane gose operation miwe ego kijya n'ikintu gihambaye kandi gica n'intege umwansi ku rugero rwo hejuru urazi umuntu gupfa ukamengana kabwa kapfuye ntihagenda kimwe kivuga ngo banaka bapfuye ego nimba ari ikintu cya mbere kibabaza kijyana umutima nico uru ni rwo rupfu rero abana b'u Rwanda bariko barapfa muri Kongo ego ariko bariko bapfa nk'utubwana umva abana b'imbwa abana b'imbeba noneho n'imbwa mukindi bavanga imbwa ipfuye ngo ntiburashiye buja imbwa barayihamba reka tuvuge imbeba basi reka tuvuge imbeba basi nkuko bikura bivuga bariko barapfa nk'abana b'imbeba muri Kongo ego mugabo ibintu biko biravugwa ariko rero ikintu je novuga ko gitanguye kunshimisha ego batanguye kubona yuko bariko baragabanuka batanguye kubibona bagabanuye kwiyahura muri Uvira kwiyahurira ku ngabo z'ubundi muri Uvira ejo hirya yejo niho General Makenga uyu Sultan Makenga asa n'uwatanguje operation
zo kwiyahura. Ni ukuvuga mu majambo yiwe yavuze ngo umusirikare wa nyuma atumagwa Katogota nkamwe Uvira twoyibura bose bapfire Katogota nkamwe twobura Uvira. Bivuze ngo bose bagomba kwisuka muri Uvira badeborode cyane gose, abakira bazoye bafashe Uvira, byanse naho azopfuma hafata umuntu, byanse naho bose babarasire Katogota. Mugabo ibi navyo yabonye ko ari kwihenda nibikunda, aba wazendo barabambye aha strategy imwe isigaye kandi nibaza ko ariyo bariko barakoresha ni yuko bagomba gufatira Uvira indani à l'interne. Urumva sinzi kwitahura, bagomba gufatira Uvira indani. Bivuze ngo abari muri Uvira nibo bagomba gufata Uvira. Iki ni kintu ngomba gusigurira abantu badukurikirana bacumve kabisa. Muri Uvira hariyo aba FRDC benshi kandi bongerejwe mu gisagara ca Uvira ku matariki 4 na 5 z'uku kwezi. Ndashaka abadukurikirana mutahure yuko FRDC kuri ubu tuvugana ntabwo ari igisirikare ca leta ya Kongo. Wapi ni igisirikare cyane. FRDC ntabwo ari igisirikare ca leta ya Kongo. Ibimenyamenya birahari, twarabibonye muri Goma, twarabibonye muri Sake, twarabibonye muri Minova, twarabibonye muri Bukavu. FRDC niyo yagitanga ibyo bisagara byose ibihereza M23. None wowe umusirikare wa leta ujejwe gucunga umutekano w'ico gihugu hamukagiha abaroberi. Bivuze ngo rero FRDC si igisirikare ca leta, ahubwo gifise uwundi muntu agikomanda atari Perezida Tshisekedi Chilombo. Bivuze ngo Chilombo kuri uyu mwanya il n'est plus commandant suprême de la République démocratique du Congo. Kuko yaba yari commandant suprême yari gukomanda FRDC kora ibi muga ntibakibikora. Aha rero hagomba kuba ukwigwanako kubene gihugu bari muri Uvira. Kuko nkamwe bosamara bazokwisanga babaye nabo abaja nk'abene gihugu bari muri Goma na Bukavu. Aha M23 strategy irakoresha iriko irinjiza umugwanyi umwe. Amakuru araharavuga yuko ibigwanisho biza byaramaze gushika muri Uvira. Usibye ko hariho byinshi byafashwe, ibyazanywe n'amato byarafashwe, aya makuru twarashikirije. Hari ibyo bama bafashe byaje bavyikoreye ngo namakara nibiki ibi twamatwa bivuze. Mugabo hari andi makuru avuga yuko hari ibimaze gushika muri Uvira bya M23. Yes. Nukuvuga ngo rero M23 kuri kano kanya igenda yinjiza umugwanyi umwe. Kandi ibi nta muntu yoduhariritse kubera yuko turamaze gutanga amakuru y'abafashwe cyane gose. Hari abatase M23 bafashwe kandi ku gitigiri kinini cyane, abarenga amajana. Aba bose barishwe. Mugabo kuba barishwe aba ntibivuze yuko batarungika abandi. Oya, bariko barinjiza umwe kugira ngo bazokwizigitigiri c'ingabo zishobora gutera kanyerigabo aba FRDC bari muri Uvira, ahubwo zishobora gucira inzira batarinjira kugira ngo bikunde binjire. Yes, nibyo navuze. Nukuvuga bari kurondera ingabo zizohakanye musanzwe aba FRDC bari muri Uvira. Kuri kano kanya tuvugana nabonye nimbohe z'aba wazarendo kandi nimbohe za FDNB barabafunze nta mwidegemvye bafise. Usibye ko inkoho barayifise n'umusirikare yitwa wa leta. Mugabo nta mwidegemvye namba bafise, ni nk'imbohe. Rero M23 bajya ba FRDC irabaharura nk'abagwanyi babo kandi nababo ibyo ntawo biharira. Mugabo ikeneye abandi bagwanyi baba M23 abandi binjira muri Uvira cyane gose. Abandi biri kirinjiza kamwe kugira ikwizigitigiri c'ingabo zoshobora
gutera akaduruvayo muri Uvira bice bikundana n'ijya FRDC yigobotore muri Wazalendo na FDN ico yigira. Yes. Iyi niyo nzira rero imwe ishoboka bwana journaliste kugira ngo M23 ishobore gufata Uvira. Iyi niyo yonyene ihari kandi isigaye ishoboka kabisa. Ariko rero hacasigara kuraba eske aba Wazalendo bahagaze gute? Bahagaze gute nyene? FDNB ihagaze gute? Iyi nzira izokunda? Ariko nabo barabizi yuko bategeza gukoresha iyo nzira nyine bategeza kubirikira. Twebwe nk'abasivile nimba twarashoboye kumenya yuko M23 ariko irakora iyi system. Abasirikare bo bimeze gute? Yayimenye kare cyane. Kera cyane. So iki ndakivuze kugira ngo abantu baguma tubaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye batahure yuko ku nzira y'umuheto no kuvuga baje barasa baturutse inyuma y'Uvira nibikunda ko bafata Uvira. Mugabo kandi nubwo n'inzira kirakogwa naho nyene gufata Uvira biracari kure cyane kabisa. Bwana Musisanguzi reka ndagushimiye cyane, twayaze vyinshi turangize n'ikiganiro. Babona yuko iminota ibaye myinshi, ndibaza yuko tuzakongera guhurira mu kindi kiganiro. Yes, kino kiganiro bwana journaliste uranyatse ijambo. Oya sindarengize byinshi mvuga. Oya turagira switch. Mugabo nta kundi reka twike abantu badukurikiranye. Nizere yuko dushobora kongera mu bindi biganiro cyane tuza gukora mu masaha imbere kabisa. Nanjye ndabiki abantu ndababwira yuko mu kanya gato twongera guhurira mu bindi biganiro ngahanyine kuri B Info Plus. Turakunda cyane, bye bye.